kubera ko iyo mugiye mu maseminaire, kubera ko iyo mugiye muri formation, kubera ko iyo mugiye muri interview canke iyo ugiye kubonana na boss wawe akubwiye ndagukeneye, ugenda ufise aho wandika. Kubera ko iyo muje mu rusengero mutandika. Ndashaka kukwereka attente y'umuntu uyibonera mu madetail. Iyo uje mu rusengero uzi ko Imana iza kuvuga, hamuka butafise aho wandika iciza kukubarira, niyaza kukubarira ivyigwa bivugwa ngo muri 72 heures amasaha 72, amasaha 72 ni minsi 3. Mu minsi 3 95% y'ibintu ndiko ndavuga muzo wa mwavyibagiye mu minsi 3. Bwira umucyo 95%. None utari kurandika icuri kurumva ko uvuga ngo nahezagiwe, ariko bakoze ngo wahezagiwe niki ugasanga ntaco wibuka. Iyo udafise aide mémoire iza kugufasha, kuko ijambo ryose ritangwa rijanye na mise en application. Ijambo ryose wigishwa urafise ico uhamagariwe kurikorera, cyane cyane ryari ndi yaguhezagiye, nukuvuga ngo ni ijambo wakira avec une responsabilité kugira ngo ritambukiremo. None uzokwiyevaluwa gute muri Novembre canke muri December yuko amajambo yaguhezagiye wayatambukiyemo, nimba udafise ikintu kiyakwibutsa, nimba yaravuze akibwa, nimba yaravuze agahitana n'inyoni canke akuma. Bibiliya iratubwira yuko hari imbuto zatewe zikibwa, bisobanura ngo hari ibintu byinshi Imana iduha bigatakara kuko tudafise ahantu tubibika, kandi ivyo Satani biramwaranja yuko ducika aba auditeur oublié, niko Bibiliya ivuga muri Yakobo, abantu bumva bakibagira, kuko kumva ni kimwe ariko kandi gutambukira muco wumvise n'ikindi. So iyo uja muri formation yo kukazi ugafata amanote ukandika ikintu cyose, ariko ukaza mu nzu y'Imana ntiwandika ico Imana iri kiravuga, ça veut dire yuko wewe waje mu rusengero ataco biteze ko Imana iza kuvuga, ni routine.